biragoye yuko umuntu w'umugabo avuga ijambo turiho tuvuga ikibazo cy'abana na cyane cyane hajeje kuvuga abakenyezi basanzwe bikurikiranira hagufi ngira ngo niho gushiramwo ibirungo gusa kuko amajambo akomeye yavuzwe ariko naje sinogera ntavuze kuko mu migambi dufise murazi yuko twama turiko dushikiriza ko twifuza kurema uruvyaro rushasha muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ruvyaro rushasha n'ahandi ruva atari guhera ku mwana ndetse agisamwa mu nda gushika ashitse mu bigero. Ni muri iyo ntumbero na jewe nemeye kwicisha bugufi kugira ngo ndabe ko tworeha no gwaruka kugira tuyage dushira hamwe kandi mfise akanyamuneza ko urwaruka rwo mu Burundi ruriko ruraruka ruhabona. Ni vyiza cane kuko tubarabira ku bikorwa bakora n'ivyiyumviro vyabo bishasha. Ndahimbaye rero no gusubira kubona mwakoraniye hamwe muvuye mu mihingo yose ya Afrika n'isi yose mukoranijwe n'ijambo rihambaye ryo kubungabunga ubuzima uruvyaro rwacu. Turahaye rero ikaze abashitsi bacu baje bava mu bihugu bitandukanye. Kaze muri Sanze muje mu gihugu c'abakunzi. Tukaba twizera ko umwe wese muri mwebwe azova ngaha afise ico yungutse n'ico azokungura abandi. Tubivurije kandi kuroranirwa mu gihe cyose muzomara muri iki gihugu, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu kirimwo imitumba n'imibande igihumbi n'umwe. Turashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe yasubiye kudukoranya kugira ngo dusubire kuganira ibijanye no gwaruka rwacu nk'abavyeyi barazwi ishinga no ukubaho neza kw'ibondo bibarutse. Inama nk'iyi niyo gutegura urwaruka kuzoba abasubizi beza mu myaka iza, bafise amagara meza, bafise ubumenyi n'ubwenge bibafasha kuba intwari mu byo bakora, ibyo bakorera imiryango yabo ndetse n'ibyo bakorera igihugu. Bene ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha, mu mwaka uheze mwari mwihaye isango ryo guhurira i Bujumbura ngo muzirikane ingene mwobungabunga ubuzima bw'abana b'inzoya gushika ku myaka 8. None no munsi naho mwakoranye ngo mubandanirize ahisemo yari igeze muyage kandi munonosore ingene mwofasha imiyabaga no gwaruka gukorana ubuzima bwiza bwubakiye ku magara meza, ari navyo mwerekanye mu civugo mwatoye ngo kwitaho ubuzima bw'ugwaruka kugira ruzoshike mu bigero dushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Nashaka rero mu nkundire banze ndabibutse ko kuva Imana ikire mu muntu yashaka umuntu muzima ashobora kurondoka akagwira abantu bakuzura isi. Nico gituma umuntu yarose umuzirikanyi umutuma ashobora kumenya ikimwiriza n'ikimuraza, kumenya ikibi n'iciza ndetse no kwitegurira ibihe bishobora gushika muri kazoza. Iyo n'ingabirano ibindi biremwa bitarose. Ni nayo mvo amagara y'umuntu yitwararikwa kugira ngo akure ashobore guhangana
n'ibishika ku isi byose. Ni muri iyo ntumbero mbere na Yezu Kristo yari afitiye impuhwe abagwaye hanyuma akabakiza. Mumenye rero yuko uwo mubiri muzima tutawurose ngo tuwupfishe ubusa canke ngo tuwonone, kuko tuwononye ntitwoba tugishoboye gukora icyo Imana yaturemeye, nacyo kikaba ari uguhingura iyi si tukayiteza imbere. Kira noneho nk'uko na Paul Mweranda yabyigishije abikorenti, uyu mubiri twambaye ni uwo kubungabunga kuko ni ingoro ya Mutima Mweranda. Abakera nibo babimenye neza ko umubiri ari uwo gukora mu guhingura iby'Imana yaturemeye no kurondoka kugira ngo isi yose ironke abayigaba. Nicyo bituma twawurinda indwara kuva tugisamwa. Niyo mvo ituma tubungabunga amagara y'umuvyeyi. Aho hambere hahise mu mico n'imigenzo y'Abarundi, ukurondoka kwari intambwe zikomeye cyane mu buzima bwabo. Umwana yahabwa ikibanza gikomeye cyane mu buzima bw'ingo n'imiryango. Ibyo tukabibonera no mu mazina bamutazira bariko baramuhoza, bavuga bati ni katabona bose, ngiyo aba kabona bose ntawe baruta uwundi. Bamwita kandi murima w'isangi basangiye n'Imana n'ibindi n'ibindi. Ibyo nivyo vyerekana ko umwana yari uwo kubungabunga, bakamukuza gushika mu bigero. Ubuzima bw'umwana babwitwararika kuva agisamwa mu nda y'umuvyeyi. Hariho ibimenyetso bidasanzwe vyerekana ikibanza gikomeye baha umwana. Ni ukugene yategurirwa kare mu gihe babonye ko umukenyezi yasamye imbanyi. Umukenyezi yibungenze carazira kugenda ijoro, na cane cane aho yajabuka imyonga, ngo kuko ngo yokangwa ngo canke ngo akibaruka igihume. Carazira ko umukenyezi yibungenze aja aho bahamba uwapfuye. Mbere baramurinda n'ibintu biteye ubwoba. Ubu yibungenze mu gihe ariko arasohoka mu nzu, ngo carazira ntiyasubiza umugongo inyuma, ngo kuko umwana yohava asubira inyuma ariko aravuka. Carazira ko umukenyezi yibungenze amoterwa n'ivyo akunda ntibabimuheko, ngo imbanyi yohava ikoroka. Eka mbere umwana amaze no kuvuka, abavyeyi barakurikirana amagara y'umwana bibarutse kugira ngo azokure anonokewe. Nico gituma dusanga bitwararika kumuha ingaburo ituma bongereza ubukomezi bw'umubiri mu kumurinda indwara. Si n'ivyo gusa, mu gukomeza amagara y'umwana abavyeyi baragerageza kurwanya kuvyara intahekana. Umwana baramwosa gushika babonye ko asigaye yiba ko ashobora kwitamika ibyo afungura. Reka mbere murabizi yuko n'uwavyaye amahasa wewe byari nk'itegeko kumugemurira kugira ngo ntahave abura amaberebere yosa abo bana biwe. Abavyeyi baripfuza cyane ko ikibondo cyabo gikurana amagara meza n'indero runtu kugira ngo aronke amagara meza azotuma yiteza imbere. Abavyeyi rero ntibabungabunga amagara y'umubiri w'umwana gusa, barakurikirana ko n'umwana akurikirana umuzirikanyi w'ubuntu, akurana umuzirikanyi w'ubuntu, yiyumvira kandi akora ibiroranye. Umwana bamurera bongera bamwigisha kugira agire umuzirikanyi w'ubuntu, kugira ntabe umwana agenda yarataye umutwe.
erega kutagira umutima kugira umutima w'ubukoko nayo nyene ni indwara. Muramwumva ko umuntu ataca amaze mu muryango no mu gihugu bavuga ko yapfuye agenda. Ivyo rero ntawovyipfuriza yuko umwana wiwe bavuga ko yapfuye agenda. Abavyeyi rero barakingira umwana umutima w'ubukoko mu kumwigisha gusonera ikiremwa cyose, bakamwigisha kubana neza n'abandi. Umwana yarezwe ntiyaba insimbarubebe, kaguru karabeba canke ingenzi y'imihana. Umwana bamwigisha kugumya umutima, kutibaraguza no kugendera ibanga. Umukobwa wiwe mbere bamwigisha kwicara yiyegeranije, bakamubuza kwambara impenereza kumbure kugira ntatega kwegere abahungu mu bushurashuzi. Aho muca mwumva ko kera barera umwana kugira ngo abe umuntu muzima yikwije kandi azoshobora kwitunga mu buzima. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, bakenyezi batumire bahire. Umwana uko yitwarikwa kera n'ubu ikibanza gikomeye ku bavyeyi kiracari ca kindi, ariko ubumengo abavyeyi bari mu gihe cyo kuneshwa, kumbure kubera batakironkera umwanya ukwiye abana babo kubera imirimo itaborohereza. Guhera mu buyoya umwana wa kino gihe aregwa n'umukobwa ataco bapfana, atanubuzi n'ingene nawe yarezwe mu muryango iwabo, agakura yigishwa kuvuga n'abakozi bo mu nzu kumbure bakuze atacamira, mbere bashobora kuba bari barananiranye mu miryango iwabo, bagahitamo kuba nk'ivyangazi atakindi bashobora gufasha mu bijanye n'indero runtu. Bisubiye ubuhoho n'isi yarahindutse, abana bakurikirana imico n'imigenzo yabo badasangiye kamere biciye muri za mbuga hwaniro. Muri iyi myaka tugezemwo ubuzima bw'ugwaruka rw'imiyabaga ni umwitwarariko munini ku bavyeyi, abigisha, abarezi ndetse n'igihugu. Umwana ageze mu kiringo c'ubuyabaga na cane cane atanguye kwiyumvamwo ubusore canke ubukumi, umubiri wiwe n'ivyiyumviro vyiwe birahinduka, agaca ahindura inyifato, ugasanga mbere ahanini n'umubiri umutegeka. Akenshi ni nayo mvo yo konona wa mubiri w'ugwaruka. Uko kuntu ameze bigashobora kuba imvo n'imvano yo kumererwa nabi iyo ataronse abavyeyi n'ababanyi bamufasha kwimenya no kwiyakira. Inyigisho mu mashuri niyerekeza ku buzima bworoshe, umengo mbere umuntu azorya yicaye. Ibi navyo bikaba mu bituma umuntu agwara ya ndwara y'ubunebwe. Murakurikirana mu mashure inyigisho babwira bati wize gusa uca utera imbere, ntababwira ngo wize uronka ubuhinga bwo gukora utera imbere, bavuga ngo wize uca utera imbere. Yaheze amashure agaca yicara ati narateye imbere, indwara y'ubunebwe ikaba imufashe kandi nayo ni indwara mbi. Imvo n'imvano y'iyo ndwara itera umuzirikanyi, umuntu agakura ari umunebwe, yatewe n'uko abatwigisha bobo babanje kubaka igihugu gikora kikagwiza umwimbu. Aha twotegera neza abatwigisha ubu ibyo twigiramwo ubu ababiturungikiye bo babanje kubaka, barubaka igihugu gikora kikagwiza umwimbu. Natwe ngaho iwacu mu kutwigisha batugize igihugu c'abaguzi bakoresha ivyabo batwigisha bimbuye. Bisigura ko umuzirikanyi wa kera
imbere y'umuzo w'abakoroni bisigura ko umuzirikanyi wa kera ubukoroni butaraza atari uwo muzirikanyi dufise ubu, kuko kare twigishwa n'abashaka ko dukora tubagwiza umwimbu, none ubu naho twigishwa n'abo bashaka ko tubagurira ivyabo. Mbere ku bwabo hako natwe dukora tukimbura, bofuma mbere baduha imfashanyo yo kugura ivyabo aya nkumi itanga amahera ngo baze kumukwa. Kuri abo batwigisha turabirako kuri bo ni byiza ko umuntu yogwara kugira agure umuti bakoze, nico gituma batwosha kugira mbere n'ibintu bidutera ingwara. Bakubwira ngo isiga imiti canke ngo uyinywe kugira ngo uhindure urukoba, ejo naho ugaca ukagwara kanseri. Bakubwira bati akira akagegene canke agakingirizo ngo ushake ushurashure ngo kuko ntuzogwara, bwaca ukaba intavyara iyo ibihimba vy'irondoka bitagwaye kanseri nyene. None nko kumva ngo woba mwiza wikuye urukoba rwawe, iyo si indwara? Kumva ko utaba mwiza ufise umushatsi wawe w'akame, iyo si indwara? Kumva yuko utotunga urwara rwawe, iyo si indwara? Hariho mbere n'abigeme bageze mu bukumi banka gufungura ngo bagume bafise umubiri unyabuye, bakibagira ko umubiri utaronka ibifungurwa bikwiye, uba amagonyagi, udashobora kurinda indwara. Hariho n'ibindi bitera indwara ntovuga kuko biteye isoni, ariko bisinzikaza amagara y'abantu. Abantu benshi mu rwaruka baramaze kumera nk'abihebura, baja mu biyayuramutwe, mu bumaraya kugira barondere amahera yoroshe. Ivyo vyose nivyo bisinzikaza amagara y'urwaruka, bikonona umutima w'ubuntu. Hamwe vyobandanya uko, mu minsi iza igihugu kizobura abo gituma. Bavyeyi mwese muri ngaha, muri ibi bihugu vya Afurika no mu Burundi cane cane, ubuzima bw'umuyabaga n'amayobera ku buryo abavyeyi benshi babura ico bafata n'ico bareka. Umwana wabo atanguye kwerekana akanyarigabo, akabahaririza n'ibiti bikuma, abazirika ku catsi, mbere rimwe na rimwe abahinyura yongera abahinyuza. Nivyo ku ruhande rumwe umuyabaga w'iki gihe mu Burundi arakomeye, mugabo ku rundi ruhande naho ni umunyantege nke. Arakomeye kuko benshi mu muyabaga y'ubu bashikana imyaka 15 bamaze kwiga ibintu twebwe twarutse kera tutari bwace n'ikanda ku myaka baba bagezeko, bakaba rero bashoboye kuzirikana no kwiyumvira gushika kure kandi bagifise imyaka mike. Twebwe abarutse kera twashikana iyo myaka 15, bamwe bamwe tutarashobora no gutora ikibazo kiduha uburenganzira bwo kuja mu mashuri yisumbuye, ariko bobo ku myaka 15 usanga bahejeje amashuri yisumbuye. Ariko naho nyene natwe ntitwokwigaya, kuko twokwigaya ko tutari tuzi ubwenge muri ico kiringo. Kukaba nkako ukwiga ni nko gukabura ubwenge usanganywe. Nico gituma wasanga twebwe amakaye tuyasiga ku ishure, tugashika tuja kuvoma no gukina, ariko bwaca kabiri tukaja mu ishuri kare tukabitora. Kandi twebwe ico gihe ntitwaja ku internet ngo turabe za Google ngo tuzibaze, ariko wasanga umutwe wacu ukora neza, ntitwokwiga rero. Ariko rero urwaruka mumenye ko ari abanyantege nke, kuko bahura n'ibigeragezwa vyinshi. Imiyabaga none ikuriye muri iki gihe turimo c'amajambere, n'amajambere ateye ubwoba, amajambere ashobora no kubazibiza
bakabura iyo baja n'iyo bava. Uno munsi hari ibirori vyinshi umuntu abatira ijisho ntaheze. Hari ubuhinga buhanitse bwo guhanahana amakuru, hari n'indwara z'ivyaduka, hari ubuhinga n'ubumenyi bunyaruka cane ku rugero benshi badashoboye gukurikira. Mu gihe c'ubuyabaga umuntu aguma yibaza ngo ejo nzoba ndihe, nzoba meze gute. Baguma barondera uwo bokwishushanyako. Hari abaronka, hari abamuronka, hari n'ababura uwo bokwigana bagaca bajana Nyabahururu. Ndasaba hakiri kare, ndasaba mwebwe abakiri bato kutajana Nyabahururu mu gukurikira ihindagurika ry'isi rya none batabanje gusobanura icatsi n'ururo, kuko kenshi ivyo mwita iterambere bijana n'itituka ry'imico n'imigenzo. Hariho inkurikizi ziterwa n'ihindagurika n'umuvuduko w'iterambere ry'ubuhinga rya none, zigashobora kubangamira kazoza kugwaruka rwacu mu gihe abavyeyi n'abigisha abarezi batabikurikiranye neza. Bavyeyi mwakoraniye ngaha, niweje ukuntu mwakoranye ngaha ngo muzirikane ikibazo c'ubuzima bw'imiyabaga, numva nanje ndemye. Mu bisanzwe abana bageze muri ico kiringo baba bafise amagara meza mu gihe bakurikiranywe neza bakiri bato. Ica mbere bakeneye ari naco gikuru ni imfungurwa z'umubiri n'iz'umutima. Twakwitondera cane cane indwara zabo, kuko kenshi hari aho usanga tubavuza indwara zitari izo kwa muganga, indwara bokira bakurikije impanuro kivyeyi. Turi n'ababibonye, tubikoreshe mu gutora umuti ubereye mu bihe vyoroshe, tubereke inzira nziza. Hariho nk'indwara zivugwa no kwinonora imitsi, bikaba bitumvikana kubona abana bacu no munsi birirwa baryamye canke bicaye imbere y'imbonesha kure umunsi wose ugahera batigeze banonora imitsi. Ugasanga abana bacu birikwa bacuritse umutwe mu matelefone, bari ku masanamu n'ibiyago vyo ku mbuga hwaniro, natwe tukabareka ngo niho ngo batadutera ingorane, ariko tutibagira ko tuba turiko turabicira umuzirikanyi wabo. Abakurambere bacu barayamaze ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi ntiwanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga umurambi ukabira nkayo. Umwe mu miti ikiza cane cane abana bacu ni ukubakundisha ibikorwa, tukabaguma hafi, tukabaganiriza, tukabaremesha, ndetse tukabahana indero runtu. Ikindi twakwikorabika ni ukubakundisha ivyabo, babeho nk'abanyafrika, ntibagume barota kubaho nk'abanyaburaya. Erega hariho n'indwara umuntu aterwa n'ibikomere vyo ku mutima, kuko ataronka uwumuremesha, akabura uwatura ingorane afise, umwumviriza, n'umutegera. Bakenyezi namwe bavyeyi mwakoraniye ngaha, mw'isi ya kino gihe no muri Afrika cane cane, abana n'imiyabaga bageramiwe n'ubukene, umutekano muke, ugufungura nabi, ubusumbasumbane bufatiye ku gitsina, ibihano bisinzikaza imibiri yabo, imyuka yica mu kirere, ibiyayuramutwe, ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, amagara make n'ubuhinga bwa none. Ivyo bintu bihanamiye abana birageramira kandi abavyeyi babo, abarezi babo, abavuzi babavura, n'imiryango yabo, ndetse n'ababanyi. Mu gihe abavyeyi bonyene bagiramiwe n'izo ngorane z'ubukene, zo gufungura nabi, z'ibiyayuramutwe n'ibindi, bumva boshobora gute gutunganiriza abana babo.
mu gihe abigisha bonyene batishoboye bashobora gufasha abanyeshuri b'imiyabaga gute? Muhora mubibona aho hari n'abigisha bashurashuza abana bareze. Abavuzi bafise izo ngorane ntibaba bagishoboye kuvura abo bana no gukingira amagara yabo. Birakwiye rero ko twebwe nk'abavyeyi, nk'abarezi, nk'abavuzi, nk'indongozi dukira neza ku mibiri no ku mutima kugira ngo dukize abana bacu. Mu mbonakazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060, leta y'Uburundi irashimikira cyane ku gufasha abenegihugu kuronka hafi amavuriro n'abavuzi b'abahinga kugira ngo bashobore gukorana ingufu zabo zose mu kugwiza umwimbu. Nico gituma urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rutegereza gutunganya igisata c'amagara y'abantu ku buryo umuntu wese kuva ku mwana gushika ku ukuze uciye ku miyabaga bose bitabwaho neza no mu byo bakeneye mu buryo bwiharije. Mwarabonye yuko igihugu cyamaze gutangura kubungabunga ibibondo kuva mu nda mu kuvura ku buntu abavyeyi ndetse no kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5. Mwebwe rero abavyeyi, mwebwe baganga, aha rero mumenye yuko ari igikorwa, kuko tumaze iminsi tubona ko hariho abaganga bariko baratoba muri ico gikorwa. Jewe nyene ubwanje mperuka kwigirira itohoza, narasanze ibitaro mu mezi atarenga 6 vyanditse ko vyagiriye cesarienne abavyeyi 17. Abo bavyeyi turabarondera turababura, ntibabaho, mugabo barabanditse n'amahera leta yatanze, abo baganga urumva baca birira. None wumva dufise indongozi nk'izo zitoba umugambi wa leta. Ivyo nivyo niboneye mu ntara ya Burunga, abakenyezi 17 bavuze ko babagiriye cesarienne, mugabo batabaho, twabarondeye twarababutse, kandi amahera igihugu cyayasohora. Ayo mahera niyo yoguze imiti, niyo yoguze ibikoresho byo mu mashure, muga murumva dufise nk'abantu nk'abo gushika kuri iryo hangiro byo tugora. Abana b'imiyabaga murazi yuko bashika ibice 45 n'igice kimwe kwijana y'ababa mu Burundi. Murumva ko ari igice c'abenegihugu kidafise ubushobozi bwo kwigwanira imbere niho baheza. Nico gituma igihugu kizokora ibishoboka byose abo bana bakure neza, kuko ari umutahe w'Uburundi, umutahe twese tuzeye ko kazoza n'ubukiriro. Hano iwacu duhiwe duhishije, kuko uwo mugambi twamaze kuwushyira mu ngiro, mbere nk'abana bize ku buntu baza baramaze guheza amashure. Ico gikorwa kidasanzwe kikaba giherekezwa n'iyubakwa ry'amashure, amavuriro n'ibitaro mu ntara zose z'igihugu. Gushira mu mavuriro yose ubuhinga bwo kuvura, gukurikirana no kwakira neza abana bato cyane, bizotuma abana bakurana amagara meza gushika habe imiyabaga izovamo abenegihugu bazi icyo bajejwe kandi b'incabwenge. Nashaka mbere yuko nsozera nsabe ubushikiranganji bujejwe kugira ibishoboka byose mu kunagura no kugwiza ibigo by'ugwaruka, kugira ngo ugwaruka rwacu ruronke aho ruhurira, atari ku mabaramiro y'inkuru y'akaboregwe n'ibiyayuramutwe. Turifuza ko ugwaruka ruronka aho ruhurira kugira ngo biyumvanemo kandi bigishanye, bategure kazoza keza bafise amagara meza n'ubumenyi bishobora kubabera urumuri rw'ubuzima bwabo. Nawe uyobewe ingene nk'ikigo Centre Jeune de Kamenge
cyafashije urwaruka rwo mu makaritsiye ya Kamenge, Ngagara na Cibitoki mu gihe c'amagume, aho urwaruka rwahura rukigishwa amahoro, rugahuzwa n'inkino n'utugenegene dutandukanye. Kikaba ico kigo cyaramuye abaririmbyi bakomeye basigaye ari barurangiranwa ndetse n'abanyamwuga. Nosaba kandi ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'inkino gukorana n'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo hasubire gutunganywa amahiganwa mu mashure mu byo kwinonora imitsi, inkino z'imipira n'ibindi. Imyiteguro yohera mu mashure y'intango kuko kera twakuze biri aho mu mwaka wa gatandatu haba amahiganwa baravye urugero rw'imyaka, mbere bagatanga n'icemezo c'ubunonotsi brevet scolaire d'athlétisme. Mu myaka iheze murazi ko amashuri yaramatuta yavamwo abanonotsi baserukira igihugu mu makungu, ibendera ry'igihugu cyacu rigahungabana. Turifuza kubona intara zihiganwa kuko bikomeza n'imibano. Mbere nagira mfata akanya mbonereho gukeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku ngingo yihaye yo gutanguza umugambi wo kwinonora imitsi kuri bose, urwaruka n'abakuze, abakenyezi bo mu rutoki badasigaye inyuma, kuko kera bavuga ngo abakenyezi bo mu rutoki ngo ntibakwiye kwinonora imitsi. None turamushimiye ko yatanguye nabo kubahagurutsa bagatangura kwinonora imitsi. Birahimbaye turiko turabiraba, nivyo bizana amagara meza. Ikindi twosaba abavyeyi n'abigisha mu mashuri ni ugukurikirana indero yo rwaruka kugira ngo rwirinde ubuhumbu n'ibiyayuramutwe turiko turabona ko vyabaye vyinshi na cane cane mu bisagara. Mu gihe dufise ihangiro twihaye gushikako, ntibizoshoboka mu gihe mu mazu yacu dutunze abanywa rumogi canke abagwayi ba sida. Tuvire hasi rimwe rero duteze imbere indero y'urwaruka, kuko dusamaye byo tugora kugorora, kuko ubwo buwe gito buri ku muvuduko tubona udasanzwe. Urwaruka nabwo narusavye ko bwomenya ko basoko bayamaze bati utakaranga ukabutaye, akabanga ugatorana akaranda. Nawe babujije kujana n'ibihe, ariko mugende mwitwaje ibigwanisho bizobafasha guhangana n'ivyo muhura, arivyo imico, imigenzo n'akaranga vyaranze Uburundi n'Abarundi. Urwaruka turusaba yuko woguma rugendera ubuntu bwaranze Abarundi kuva kera. Banyakubahwa bakenyezi, namwe bavyeyi mukoraniye ngaha muri iri huriro, muzovuga ku kibazo cyo guha ibitsina byose amahirwe angana. Ukunganya amahirwe ku bitsina byose bimeze nk'uruyuzi rufatanya ibipande bigize iterambere ribereye. Gufasha abigeme n'abahungu bacu ngo bagire amagara meza, kubafasha guca ubwenge no kuba mu mibano itekanye, birafasha kugabanya ubusumbasumbane bw'ibitsina mu rwaruka kuva rukiri ruto, bikongera bigafasha ngo ibintu byo gukumirana ntibibandanye, kandi bigatuma umwana wese aronka ubumenyi burebure bushoboka ngo ateze imbere igihugu. Twarakoze twigoro twinshi mu bijanye n'indero, amagara y'abana, gufungurira abana no kubagaburira no kubakingira ingorane n'impanuka. Dufashe kano kanya kugira kandi dushimire Burundi asanzwe ari umuhetsi w'uwo mugambi, ku twigoro adahengeshanya kwerekana mu guhimiriza abantu bose bafise umutima wo gufasha kugira ngo bashigikire uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure. Ndatumiye abakenyezi b'imboneza bari ngaha guterera mu gukwega abanyamitahe
gutanguza imigambi yitaho abana kuva bakiri inzoya gushika babe mu miyabaga, na cyane cyane turatumiye abagwizatunga gushyira imitahe yabo muri wa mugambi wo kubakira indaro abanyeshure mu mashuri yisumbuye. Ku ruhande rw'intwaro y'igihugu turasubiye kwemeza ko igihugu kigiye kubandanya gukingira bimwe biboneka agateka k'abana. Tuzokorana n'imiryango, imibano, abarongoye amashengero n'amadini, abarezi n'abafasha mu gikorwa cyo kuvura kugira ngo twubake igihugu kirimo ubutungane mu bisata byose. Mu gusozera nongeye ukweza bimwe bivuye ku mutima nyar'icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri iki gikorwa yatunganije. Ndashimiye abashyitsi bacu baje kudufasha ibi bikorwa. Ndakengurukiye abadushyigikira mu iterambere, bashyigikiye bimwe biboneka amagara y'abantu, na cyane cyane iteka no gukora neza kugwaruka. Mu Kirundi ukengurutse abayongeje, n'ejo ibi bikorwa by'iteka bibandanye kuko ari ingirakamaro kuri kazoza kugwaruka rwacu. Ese rino huriro yoba ikibanza cyo kuyaga, guhanahana ibyiyumviro, gufata ingingo no kwiyemeza gukora ibikorwa bitorera umuti nyawo ibibazo by'abana n'imiyabaga. Mbere ni kuri icyo cyifuzo nsozereye ko ntangaza icese ko nuguruye ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku nshuro igira 6. Ndabifurije rero kugira ibikorwa byiza. Imana ihezagire Burundi n'abarundi. Murakoze. Imana ibahezagire.